ndumiwe unamika ugorto Shakara si ala lisalege shakara si ala lisagente shakara si ala lisagese bari muragara sagale None muganga kwapfuye muga kwapfuye Ahero bakunzi banyishu media mwaramutse canke muri bivanye na muherereye kuri mikro zanyishu media muri kumwe na Mr. So ngicama ari sinye ko bisanzwe inyuma ya kamera muri kumwe na Bobo Vanchi ni wa mu cameraman nyine navyitwara Kwezi wanyishu media murabona ko ndahatswe muhungu twegere ngaha jewe vyambaye ko ejo mwarabibonye ariko nubwo vyambaye ko navuze ati reka nzobibandanya ndabikurikirana ndabiherezo ryavyo uko bizokwama bigenda igihe cyose bakunze ngisho media murabona ko ndi hahandi nyareje kura wamupfumu kandi uko bisanzwe rero uyu mutipe yabonye ikiganiro cujya mupfumu amaze kukira bashara avuga ati ndamurondere swing nyene dushobora kuvugana inyuma ya kamera ko na Bobo Vanchi ni wa mu cameraman avyitwaramo neza ko image zigashimwe n'umunsi navuze ati kuvuza umutekano nta pantaro njana ibirato ndabitwara mu ntoke nkuko kuko ejo pantaro yahase kungirana ikibazo rero bakoze ngisho media nibaze ko bimeze neza reka tugende uno munsi turagiye bisige muravyibonera vipi musore kwanza safi muze maze fresh ndadundega kwera cyane wakibonye ikimeze go tujya muganga waramweme n'umuti ndakeye wase imana je cenda kurondera ndibaza agashimwe nakubarira akazi kiwanje agatandukanye n'ivyujya kibazo ni amafaranga canke n'agashimwe urakoze no munsi bahungu Chaya mbona menga inzira ni nyene kuko shaka kwazogera go reka umusaza aratinyanye n'abahungu no munsi mwacantu nkameze nk'uko no munsi simbonanye tuduge hari haruguru no munsi ho ndabona bikomeye man ujya mugange je yarandabitse yarankoreye umuti ndaraba none ubu abana gusa je navuze ati ndabandanya ndamuronye urabona aho hose yamare ko ari mu karere kiyiwe ni wajejwe ngaho ni wakucungera ka aho hasha reka iyo ntambara have turabe Bobo undabi neza uraze ko umuvandimwe wanje rukuratwenga nje mu vyawe nisubirire inyuma urabe urukurana uhengera bandanye ndakira urukunyereka 32 nje mu vyawe urakazigo simbira hajya hasi murabona abahungu ano mabi murabonere bara kumutemera aha mu kugendano Bobo tubona ntagira mfubu nyene mana nkapfa fuye ko bwane ipfu jewe handagiye arugupfa narapfuye inyi toka kure none kugwa yose bisanzwe ngo kandakigutorere shahu ndazwa gashimwe kabandanya kabakeshi bakoze ngisho media navuze ati reka ndamujane uno muntu nabahabone ahabone bivuganire ndamufashije aho naciye urimenya wewe ngo indaka yo gupfura yikwije bakoze je nabwiye n'ukuri batanyishe nzobica nzobandanya ndabereka iki idawa ibintu vy'umuti bimeze fresh Bobo bakumwe nanje Bobo ntiwiruke nka regisejo yabonye atangiye gukora ibintu by'amateka cari yiruka wenda kwizeye ntiwiruka kubera uri agent bakoze ngisho media mani nyaruka mviriza condition zo ngaha condition ya mbere ikibujijwe kirazira gukoma induru afite uvuze cyane uvuga byose uvugane buke uvuge rufasone muze gupinga akubwiye ibintu kabihariye atsika naruka man rege biriyo ni vyishe uvuze hano havumbuye gute fata ndakoreka ikindi gitangaza mbonye
Mama silipe ndakewa. Asante ni wamupfumu nayo. Baho. Obingo twigire. Uwo mupfumu akoresha na muganga gakondo cyangwa akoresha imiti nyine y'intuze. Jivye ntumbaza ivyo akoresha nzi cyo gusa n'umuganga kandi Jivye muvyo yankora ivyo yakoze mbona aremewe arashoboye. Bo watikanje gusa agafaranga kawe. Ibindi uri imenya ntundonde usinifa ndakese bash ona hawo dere mbiyo habura gute aya mazi nyambaramwe yo kumashuha amahoro vyawapi tugira dufire ngaha iwawe nyaruka wakijujwe tugene newe wishinga gusokoza ivyangwa ngaho umviye ira ivyo bidereda kaza kubimyondagura ntuze kuvuga ivya wapi na wapi nayo byo nabyo biri mu mana ivyawe amubonye umviye nurese ujye bashize ibi byose cyane bituzanye araduhida baturushe kurunda hama twitahira none erega kuyiguhasi kwitegeko arashobora kuyikwima muse usanga vyahaye nagira ikintu kimwagura ngayi wanje man none amahera weza ko akenye weza ko akenye byose nabo bimenya mu Rwanda ziko muganga bita marabidumbaguza mu makofe kazi kawe tanga kuntera ubwoba ivyo bita marabidumbaguza mu makofe kuntera ubwoba aragukatamwo zitatu woyingwa pani ivyo kwiruka goma hafatira ibirato wasenda bihebe nidugi fata nyambura isaha nayo nyambura ndabihebe nigi waje no kunkoresha ndakewa sinaje no kuba umuyaya ndakewa finga tugende ngo tugende gusa bora ngo ivyo ariko nakubwiye ube mwuko nyene kizira gukora ku kintu nakimwe bizanye cyo gukoreka ahantu turi ni mu bwami bw'umuntu ni mu nzu y'umuntu watse kujye mu nzu y'umuntu kizira gukora kora ivyo ukora kora wavyumvise apana ryo 50 wampaye uranyongera yandi oya nakubwa ati wegenda tuhama nibicamo ibindi ndabimenye sawa Bakoze INYISHU media no musi jewe nta nivyo birato niriwe ngira nayambariye akakabutura dawe gereza amapantaro nabonye bavyeyi bo ngaho bavyeyi bo ngaho yego kare tubakeneye gatowe nimushike ngani munjie muduge wowe kandi uragarutse jewe ndagarutse nyene kubera ko no munsi ho tuje turi babiri cyaraho no munsi ho tuje turi babiri wowe nawe nibi uyarondera ibiki yanya kubaho burya bari bane kwa ko nashaka kugenda bisabira ivyo ufisa nibiki ndumva ikindi kintu wone jewe utari kurangira wajuzanye ibindi bintu ngaha jewe nakibaza ko twavuga karacito karavyitoreye nyambari ivyo afise we nakubwiye ngo iki nakubwiye ko ngaha atemerewe ibintu vyari byose none afise igiki jewe jambariye ko ari we wenyene nakiyo nakimufise wowe je nyine fise nakiyo ufise wowe fise ifunguruzo n'intuzenya inyi vuga inyi nifunguruzo n'amahera hari bindi reka aravyirondera ndavyumva ufise iki ifunguzo afise ifunguruzo no ndavyasi muganga none twaje ari ifunguruzo gusa none hari ibindi ubona gahe muganga no ufise iki nakiza afise urasha vugisha ukuri ufise iki ufise iki nike papa nivyo kwiruka guma hamwe ngo nawe nyene nyamba hari ibintu wajuzanye ngo ntiwiruke reka nindira manuka murajya amazi
ntamuzi ko atacu ufise atacufise none muganga woho nyamba uri umuganga vy'ukuri ntiwarabe ikintu afise ukavuga ati ni kafise aragifise iki manuka murage amazi ashana naco none navuga ikintu Ashana naco. none navuga ikintu afise basa afise iki kintu wowe ufise iki ifunguruzo ufise iki atacufise nta kintu afise kiretse ifunguruzo gusa ibyo niko ukoze ikosa ryo kubesha umuganga manuka hasi Manuka. ibirato none ibirato n'ubitwaye tora biguhame manuka muganga kuzunduka wabonye ko ahonye kagaseke nagaseke bana kuje guhonyora hajya none si wagahonyoye ko ni jewe muganga none si umuzanye si wamuzanye manuka abera mahano none nja muhonyoraye ko muje ugahonyorako honyoraho aho nyene eka rindi buke witonze manuka oya gumaho nawe nyene mari ushaka kuturankwegera Nasi n'ibyo twabivuye byo kugira. gumaho nyene muganga nta kindi kintu yajazanye ifise igiki neki egera hiyo ne ingo ngaho uja he gumaho wewe yakirokirija so nkwegera wakijuju ingo ngaho gumaho nyene nona ko minyuma yanje ndekura we ruguma runyigenzako nikipako ari anyamba hari kindi kintu wajuzanye nguma urakazi kawe you know ureka arasha ndekura urabona Ko bibaye amaraso. urabona ko bayamaraso urabona isi bibiliya si bibiliya isi bibiliya ndekura uzonkwegera ndekura mvinyuma isi bibiliya si bibiliya wewe tuzanye bibiliya urafise bibiliya isi bibiliya Niko narimvuye gisenge nyine. none uva gusa wacuza mu wapfumu wabonye abikwegera isi bibiliya kubera aho muvugane naki ingo muvu ingo ngaha ingo aho muvuganire Mbabara sinzosubira. Mbabara mu byatsi nzosubira. Mbabara nuko sinzosubira. Mbabara reka ndayikureyo. ari giki Reka ndayikureyo. Chevre mu mbabarire. mama mutamuri kushaka kunteza amenyo y'isi Twenge banzu reka none basi nivugiye cyanzanye. Sibyo? Je ko nazanye Bible untahure. kuza muri bishavushavu byawe nakuri cyo mushobora kumbesha Banza ke mutumva ndakubwira naswi none nakuzanye ngaho nkubire. Je ko nazanye Bible nga nuko niba ari kusana koze umbabarire. Ariko je mpamvu nayizanye. Je maze guca kubaganga beshi bambesha. Naho wabuvuye he ntibakubwira icyo wari uri kurakora mugabo je nayize kugira ngo ndabe ko bimenya ko ndayifise. Mbwa ko yibanye n'ukuri ndasabye no kurumbabarire. Ndagusabye umbabarire. kana niri hasi haguruka Nukuri nyumviza nkubwira ikibazo cyanza. wamaze kwitahura biba bihetse mbwira icyakuzanye mugende Saje ibanze jenga nyishize ngari na ki. icyakuzanye mu mugende Je urumva kubera je naho ndi umusitari. Mugabo baguma bandoga nasubiye inyuma. Nashaka umuti wo kugira ngo nanje nsubire mvume nkuko byahura ubwa mbere. Nuko icyo kintu cyakinze kuko nabonye ko bishoboye ndabonye ko ubonye yino bibiri afise je mbona yuko ubishoboye n'ukuri ndagusabye kandi ndakwinginze mutamu igishaka cyose ndagikora mugabo umuwo muti n'ukuri. okay umviriza musore ubona nakubujije kuzuza ibyo bintu ngaha iki nta kintu naco gisangiye ku iki nta kibazo na kimwe nta kindi kintu kimwe jenza nzanye Erega mutana nje kugira ngo umenye nakumenya kubera uyu nyene. jewe nta kintu na kimwe no kuri jenza nzanye usanga kizano kira kifasha mubwire Nyira kubona ko ibyo shaka bikunze ibindi byose ndabikora nta kimwe n'ukuri. okay ufise umugore Oya, nta mugore afise. Oya. na mwana wabyaye hanze Oya, nta mwana afise. aho utegerezwa koga umuti Ahanye. ndawuguha
bavyita inkurikizi. Ayo n'umuntu yambwiye ubwambe kare Arivesi imifungo ya ndozi. Rero sinzi niba nabyo wabindi. Inkurikizi ntukabeshera umwana w'umuntu. Nta muntu yakuroze wewe. Kuko uryagerenca navyo. Canavyumva. Mufashe babyenda basabye n'ukuri mufashe ndabibasabye mufashe mukifashemo. Ndaguha umuti woga. Ukuri wabukoze. Ndaguha umuti woga. Ariko wiyubaye. Kirazira gusambana. Ndaguha uwo muti. uravyumva nawe ivyo kunda urabizi. Nuwasambana uzobusambanije umuti wacu. Nukuri amahamzo yagendera. Umuti nacu kugira gusa uzoba wishe umuti nta kindi kintu uzowukoza. Nukuri nabyumvise nabyo nzokora ibyo. Nta zindi condition muganga. Kizira gusambana, kizira kwiyahurirako. Ikintu cyose uraheba. Nabyumvise muke. Nawe uri tayari. Nukuri ndabastare bibagora kugumya indero yanyu. Nukuri ndabikora muganga ndabikora nukuri. Okay, mundindira. Mundindira. Umuntu kumenga arakazi. Wowe nubona ko akazi uzi nshobora ubona ko gira umwegere mani. Reka mani. Nuze ko nagumye cyo kubantu benshi bampenda ngo bampaye umuti nahoshwe. None wowe imbara kwazibira uyu nafsi nata n'umuganga wa nyawe. Oya mugabo hari ikibazo cyabaye. Udusubire n'undi munsi kuzuragira ivyo ugira ngaho uzana ibintu vy'imitahano bidakenewe kuko iyo bunga none kwa indusa amaraso Ndeka kuza kujya mu munsi bwa. ingonga ni kiba kugirira Manuka. Unamika ugorto. Shakara si ala lisalega, shakela si ala risagente, shakela si ala risagese, bari muragara, sagale. none muganga kwapfuye muganga kwapfuye muganga nta Swingi. mwenya Fata umuti. Gatatu ku munsi. Urashika muhira uvugute. Hamushire mu ndobo y'amazi ugiye koga. Mu gatondo saa sita nijoro. Akondisiyo. Umunsi wabikoze n'uyu munsi nyene ushika ubikora. Nta hantu wemerewe kuja. Ujije koga. Kija mu cyumba uryame. Uzavyuka ejo mu gatondo. Atakindi kintu nakimukora. Umuti wanje nuziririza vyinshi. Uzira gusambana. Gusa sindakubwiye ngo ntuzosambana. Uzosambana indwi zibiri ziheze. Uzokwifunga indwi zibiri. Niho umuti uzoba wamaze gushika mu maraso. Murakize neza. Hereza abavyeyi. Ndabanga. ise yose jewe ntumbatse muhungu cinabona ivyo no musari bireba muhereka nari ndakuvuga muhereza amahera ufise iri yose nta kibazo kumufuzane ndakuva ijevyo nabikorako Nyaruta. kweka gone muri yose urabona bitanguye guta
yose reka kujukumira muhe yose kiragi tora ibintu vyawe ushobite mu mazi nawenge tugende kajya yahicije tugende bavyo birato vyanje bavyo birato vyanje nigiye aha abavyeyi bagira baze kuyatora